Atafasha dukure nyarenga ngiryo ririko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash INKA imirima n'ibidukikije. ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsanga umurimo ndamuganga kuri nyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Varisto Ndayishimiye yaragirishije inama abakozi bakuru bo mu bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije hamwe n'abo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano aho hari kwigenekerezo ry'icenda ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022 mu ntara ya Karusi. Iyo nama yari ijanye no kurabira hamwe ingene irima ry'agatasi ryagenze n'imyiteguro y'irima ry'impeshi uko yifashe. Imbere yuko iyo nama itangura, umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dogide Rurema yashikirije muri rusangi ingene iryo rima ry'agatasi ryagenze, akabashima ingene ibikorwa vyakozwe, agira ko anashikiriza ingene irima ry'impeshi ririko riritegurirwa. Ati ibyo twakoze twari dufise ibyo twisunga kugira ngo tubikore neza. Ibyo turiko turarangura imigambi n'imigabo iriko irarangurirwa ku rubuga muyikora mwisunziki. Icambere ni ya ntumbero ya leta mvyeyi, leta mpozi, aho twese duhamagariwe gukora twisunze ineza y'umwenegihugu. Ca kabiri ni ukuntu mwaduteye iteka kadufata mu mugongo muti mbere ngiye kuba umukomanda mukuru muri uru rugamba rwo kurwanya ubukene no kurwanya inzara. Ubushikiranganji ati rero nimuje ku kivi mube etamajoro mutegure iyo migambi n'imigabo iza gutuza ubu bukene n'inzara, maze hariya mu ntara ababepeyaye bari kumwe n'abaguverineri bagaca bafasha abenegihugu bakurikirana, ariyo hari commandement opérationnel, abenegihugu nabo biyunze mu makoperative batubera ingabo, maze ico dutegerezwa kwitwararika no kubaronsa amasoro, mu kuvuga yafumbire na zambuto. Ikindi tugenda twisunga ni ca gitabo twashikiza muri leta kikemerwa kirimo imigambi mikuru izorangurwa mbere turiko turashira mu ngiro kuva mu mwaka wa 2020 gushika mu mwaka wa 2027. Twaciye rero twisunze ayo masoko yose tuvomamo natwe mu bushikiranganji twiha inkingi nkuru zidufasha koko gushikira abenegihugu kandi tukabatunganiriza. Iryo rima rero ry'agatasi ryagenze neza, n'imyiteguro y'impeshi iriko igenda neza, yaba mu bijanye no kuronsa ivyankenerwa mu burimyi, aho twovuga ishwagara yo mu mirima, ifumbire, imbuto n'ibindi. Mbere iruhande y'ivyo no mu ntumbero yuko koko uyu mwaka witirirwa uburimyi uba uburimyi koko barafise ivyo biyemeje mu bushikiranganji. Icambere abayobozi bose bo mu ntara z'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bategerezwa n'imiburiburi kurima amahegitari 2 y'igiterwa gishasha citwa mire. Ubwa kabiri bazobandanya bubaka ibigo vy'uburimyi n'ubworozi mu makomine mu ntumbero yo kwegera abarimyi no kubegereza ivyankenerwa. Ubwa gatatu
Ikigo izabu kijejwe ubushakashatsi ku mbuto haba ku biterwa no ku bitungwa gitegerezwa kuba koko ihinguriro ry'imbuto. Ubwa kane, guteza imbere ibijanye no kunywanisha uburovyi n'ibindi bitungwa bito bito. Ubwa gatanu, guteza imbere imbuto z'ibiterwa n'iz'ibitungwa. Ubwa gatandatu, kubandanya guca ibikobeko mu ntumbero yo gukinga inkukura. Ubw'indwi, kubandanya gukingira imitumba ihanamye. Umukuru w'igihugu cacu mu ijambo ryiwe akaba yarabashikirije intumbero yo gukorerako kugira ngo bagwize umwimbu. Ati nakanyamuneza kubona uyu munsi duhura, abanza kandi gushimikira ku kamaro k'uburimyi. Ngize akanyamuneza kubona uyu munsi duhuye turiko tuvuga ku gikorwa twiyemeje muri uyu mwaka uburimyi. Nagira rero imbere ya byose ntakure ndabipfurize umwaka mushasha w'uburimyi mwese. Ndifuza yuko uwo mwaka uzotubera umwaka w'umwimbu mwinshi kugira ngo umunwa wose ufise icyo ufungura n'umufuko warose amafaranga. Iyo turiko turavuga uburimyi kenshi abarundi ntibagumva cyane, mugabo ugiye nko muri Amerika ukavuga paysan americain bose baca bavyumva neza, baca bumva ko ari umutunzi. Nicyo gituma rero natwe tugomba guhera ku burimyi, niryo soko ry'iterambere. Ntabwo uzobesha ngo ashobora gutera imbere ataburimyi buhari. Abantu bazeye gusumira hanze nta mutekano bafise. Ivyo twame tubizi iminsi yose, abantu basumira hanze nta mutekano bafise. Uburimyi nituze twigire tufata minenegwe, nibwo buzima. Mu Burundi kandi twari tuzi yuko umworo wa mbere n'umurimyi. Ubu dutegereza guhindura umutunzi wa mbere abo umurimyi. Je narabiharuye igihe kimwe nimviriye abantu barya batarima ingene bangana, namwe nimubiyumviye. Ndaraba nsanga 80% y'imishahara abakozi bahembwa, baba bakorera muri secteur privé cyangwa bakorera leta, 80% yose aja mu ndya. Hanyuma ndaraba ayo mahera ingene angana, cangenda mu barimyi kubera iki ari barabakene. Ayo mahera jahe mwumva yuko abarimyi twari twabashize ku ruhande, turya ivyabo, turya ingufu zabo. Ubu rero tubaha agaciro, murabe ko bandaca batunga bose bakaronka akazi kubera uburimyi. Mu minsi iza tuzobiharurira tuti uburimyi bwahaye akazi abantu bangahe, kugira ubone yuko bwahaye akazi umuntu uraba yakuyemwo amahera angahe, yahembwe hagiye yashoye abahejeje guhembwa. Rero tumenye uyu mwaka tuwitwararike yuko ari umwaka w'uburimyi. Ati amaze iminsi ahimiriza kandi umuntu adafise umugambi w'uburimyi ntakwiye kuba indongozi. Ati uburimyi kugira ngo butere imbere butegerezwa gushigikirwa n'abajejwe intwaro n'abajejwe uburimyi mu ntara. Amaze iminsi mpimiriza umuntu adafise projet agricole ntakwiye kuba indongozi mu gihugu. Niyo indongozi yahereye. Umuntu ananiwe kwiteza imbere wenyene yoshobora guteza imbere igihugu. Abafonctionnaire bose dutegerezwa bose kubahatira gukora ibikorwa vy'iterambere iwabo bice mu ndimi n'ubworozi. Murakoze bitazoca butuka. Wowe udatanze akarorero ntabandi bazobikora. Twese atanumwe avuyemo, naje ndimwo, umwe wese naje ku rugamba. Utagiyemo twari ruhebwa. Guverinoma tuvuga yuko tugize sheki, nk'ubu tuvuze tuti umwaka ni wa agriculture élevage,
guverinoma ijamo. Igituma ishimikira ku burimyi ni iki? Twebwe mu Burundi dufise ubutare bwinshi. Nimwiyumvire nk'ubu twoca twiruka kuri ubwo butare, tugira tuhingura ubutare, tugira amahinguriro, bose baca baja mu butare, niho bahara amahera, baca bagiki tuzoja dusubira kuja kuhiga irya hanze. Nta na kimwe bwa butare buzotumarira, kuko buzoca buja gusuma hanze. Nico gituma dushaka guhera ku burimyi, uburimyi tubugire umushinge. Emwe tudace hirya no hino. Aha rero nagira nsabe ababuramatari, murabona kera tuvuze uburimyi ababuramatari ntibahora bazi, bamenga biraba ngo ba agoronome, oya ni komandema. Kujya tugira umutekano n'uburimyi burimo intwaro, nimwebwe mutegereza kubikurikirana. Abajeje intwaro rero burya nimwebwe muza muraraba, ayo kagira icyo mubwira komanda region, nkuko twaba turiko turabivuga BPA imenye kuri komanda provincial. Hazotegera rero tuzaturavuga tumwese province itange raporo itubwire ingene bimeze mu ntara. Umukuru w'igihugu arahumuriza abafise amakenga kubijanye n'ingene babika umwimbu, kuwuhingura ndetse n'amasoko. Umuntu wese arime, ego nivyo turi ku ntambwe ya mbere, abantu bacika inkokora ngo none koko nabirimye, isoko iri hehe, guhingura biri hehe. Reka tubanze turime, ubwenge niho tugize inzara duca twiga kurima. Urimye uca wiga ingene uzohingura. Twese rero ntagire ubwira ubwoba ngo ntitubona ngo tuzobihingurira. Dutegereza kuza turiga ubwenge, turi ku ntambwe ya mbere, turime, hanyuma tuzoronka iyo dushorera. Ico kintu tugigire umwitwarariko wa twese. Ikintu cyose ngenda ku ni besoin qui se fait sentir. Nino ngo umuntu agire izine atabona icazo azo transforma. Kuko ngo gituma abantu batinya kugira ama industry. Avuga ati none ivyo bazofurumesa biva maja. Ijya rero muri zone agricole niho cugira ama industry n'ikigwati, mbega bazokora bazoba hehe, amazi, amatara, tugatora. Nk'ubu umuntu hari wanyu umwe wese atakora bati nk'ubu dushaka ama industry agricole tuyashira hehe, tugaca dushira amazi n'amatara kugira abantu baje kuhaba, hanyuma n'ama industry aronkere condition favorable kugira be. Ati rero dufise igihugu ciza gifise amazi, tuyabungabunge, tuyavyaza umusaruro mu guca imikobeko, mu ndimiro, ku mitumba ihanamye, tunayitereko ubwatsi bw'ibitungwa. Hariho amatongo menshi atarimo. Ishinge ryoba rihingurwa mw'iki. Ni vyiza ko ivyatsi vyose bitaribwa tubihingura, ibi vyatsi biribwa. Nivyo bitaribwa n'abantu bizoribwa n'ibitungwa. Mugabo dukora ivyatsi biribwa. Ishinge nta n'akamaro na gatoya rifise. Fatana hari misasa upfumo uhatera ivyamwe, ibiti vy'ivyamwe, amapera. Amapera hari ingorane none basifuza utira ishamba ndariteyemo amapera tuzokwamo gakora mw'ivyo urya. Ico rero tugikore neza. Igihugu c'iwacu naba ndabivuga ni Kanahani, igihugu c'imisozi kirimwo amazi ava ku mitumba. Rega bijya byose nivyo duca dukinirako. Novuga na twebwe naho tutari muri ca kiyaya turashobora kuvomera imirima yacu kuko ni par gravitation, ajya amazi tuya profite. Urugamba ruhera kuri tere zacu tuziceko imiserege, turabe strategy atamazi n'amazi asubira gushika mu mwonga atarindetereye mu kuzimu. Hariho amazi nari nabuze ngene tuzoyagera, najya ava mu mabarabara, ajya ava mu mabarabara niyo wamenga aragoyigera, hajya hagati y'udusozi tubiri.
mugabo muri ministeri babwiye yuko nabo babonye strategy boshobora kugira amaprizari hagati y'ubusozi bubiri amazi agaza agacashikira mu kinogo nayo nyene acaye anyengetera birabaho hagati y'udusozi tubiri tugume duteka umutwe ingene duprepara terrain tumaze guprepara terrain byose bica biza amazi nimwiyumvire nk'ubu yose twagaragaza nkashikamo ngadaciye mu kuzimu kubera cagenda bukebuke mu mwaka uza iyindi mvura izotasura ntarashika mu mwonga iyindize gushika aho zokwira tuva hatacuba ico twakibonye twakibona n'umushikiranganji mu bigori iwanje tuvuye ahantu bose bava ku bigori vyataguye kuma dushitse tunone ko ibigori atacabaye ni kubera duca usanga naga strategy gatoyi bakoze aho kugira urabona ajya maburi bagira ku kigori bariko barabagara bo bagize kujya ko mu biraya bagira amaburi gutya hagati y'umurongo w'ibigori n'uwundi nagaserege amazi acaratega nuvuga yagiye rero ajye imvura yaguma atega hajya imvura rero itaze ku mukubezi yoyo acayiminura buke ibigori by'ivigeze byuma imvura yaciye bisanza bicimereye neza nkako n'akarero twabonye kandi azi uko nabo nyene bariko babigira ntibariko bava mu okazo ubugabo ni learning by doing hariyo ikindi nabonye terrasse radicale hajya mu minsi tuzobanza tugire imiserege mugazo tegeye tuja kuri terrasse radicale cyo naragize test y'ahantu nagize terrasse radicale nagize dukeye gusa ni nka dutatu imetero nka 10 n'umushinge mugabo aho gantumubwire ngo hari no wabona ivyo niko nagira ivu ryo hejuru ko bazo kari kumukarishira ku ruhande gutya ugacutaba kujya bataba inzu ugacugaruka rajyavu ashira ku ruhande ugaruka hahandi rimwe ryo hejuru ugasubira gutyo ntabura nishakirwe gute nta nkukura kuko amazi yose atemba gutya ncasanga amase y'inka burya amara imyaka ingahe atarahera nuvuga yuko wagize terrasse radicale ugakoresha amase y'inka iyindi mvura urumva azogumaho nta nkukura ntaki agumaho anyengetera ribereye ngaho uzosanga isi yawe yarabaye isi nziza terrasse radicale nk'ubu nakibonye rentere uwiyemera azagira terrasse radicale kuze murabe hanyuma bijya byatsi by'inka hajya ku muserege ibyatsi mu bisanzwe bironka ibiterwa ucutera kuri kaya kamanga gutya ahanyere ku manga urabitera ko ku manga ntibirya ibiterwa byo hejuru ntibirya n'ibyo hasi nicyo ari ikintu nibone kuko biteye kuri rya manga nyene ugatera ko turusakumu cyangwa urubingo hanyuma hajya imvura igwa ntibura utuntu tugaburira iyo mibingo nyene bigakunda itere urumva turacari ku muserege ndazi ko bizoteba aho tutavuga tuti tugire terrasse radicale nko ku mutumba uhanamwe ugize terrasse radicale ubutoyi kugira umwimbu wiyongere ati ntibikwiye ko umuntu yokwibanda ku biterwa mbumbarugo gusa akwiye no kwibanda ku biterwa bihingurwa gutyo turonke n'ivyo dushora no ku masoko yo hanze turondere ibiterwa mbumbarugo ego n'ivyo dufungura kugira n'ivyo dufungura muga dutere n'ibiterwa bihingurwa tuzoshora hanze tubirondere tuza turiyumvira variete ibintu byose biterwa twotera ntuvuye ngo nzokwizizira ibiharage nzokwizizira ibigori n'ibungo ni igiterwa kikaranda ku rugo nimwiyumvire nk'ubu umurundi wese kuko niba ujumbura naraciye amabungo usanga arakunda kabisa ntagira uzobesha hajya mu kiyaye amabungo arabaho ni ukuvuga yuko vyerekana ko ntara n'imwe ibungo ritabaho none umuntu wese yogire ibungo ku rugo ugaca ugira centre de collecte ihinguriro ry'amabungo ntirica rironka reka
wowe urumva umwe wese abona ko umenga ni duke twiwe duteranije biba byinshi igihugu gica gitera imbere kubera iki habaye uwahinguye yaciye atanga akazi iyo centre de collecte hariho uwakiriye nawe n'akazi hanyuma tugaca dushora hanze umwimbu twagize hatangaye kuri mire bari tukigira ese ya mbere bateye inusu niro 15 kilo wateye inusu niro urumva ico giterwa mire ni igiterwa recherche abaganda ntibace baza bariruka ngo babigure bace baza bariruka mu kiro bakigure n'amagara $5 zamuraraba ibiterwa dushobora gutera vya vrai bizana amahera tugira utuvariyete twishi. Umukuru w'igihugu akaba ashima ingene irima ry'agatasi ryagenze n'ingene irima ry'imeshi ko riritegurirwa, akaba asaba ikigo izabo kwitwararika guhingura imbuto z'ibitungwa n'iz'ibiterwa kandi ko ico kigo gikwiye gukorana n'abandi bagwiza mbuto babishoboye. Ariko izabo kumena gasubira mutwe ibi byose byaba imbuto z'ibitungwa zaba imbuto z'ibiterwa murare nta kujya mugume mwicaye hamwe bose mbajije ababetaye bose bazovuga ngo genda nezerewe wanje pas de problème murondere abantu b'initiative babagwiza mbuto mu masere bagiye bakora ama minute berkire tugira abantu bashobora no kuzobandanya bagakora gushika ku ma prebase bakorana na izabo nuvuga iwabo uca umurima wa izabo iwabo ni kuca mwitwa namuze murankoraca abantu babijemo kushikaho tuzosanga tugeze kure mu bintu bijanye n'imbuto izabo rero hakuna kulala kubijanye n'ubworozi bwobwo umukuru w'igihugu abuvuga ko iki kugira ngo butere imbere. Amasantre ndetse nasanze niyo ya mbere azotuma dusubira kugwiza ibitungwa neza cyane. Centre ndetse hanyuma mwige ikintu cyo kuvuga uti mbega mu komine dufise impene zingahe, dufise intama zingahe, havutse zingahe, l'economie utenza kuharura statistique n'imbuto z'ibitungwa. Murashobora kuvuga muti kugira ngo bigende neza mu statistique le plan mukavuga muti tworonka zijya nka shasha nziza mugace muzikurikirana duce tubona tuti ubu tugeze ku rwego urugo tubibona neza. Umukuru w'igihugu yarangije ashima icegeranyo c'ivyaranguwe mu gatasi gaheze, ashima n'ingene ababura amatari n'ababepeyaye bitanze kandi baguma bitanga kugira ngo umwimbu wiyongere. Akaba yafatiye cyane ku gikorwa caranguwe mu iciri heze c'imisi 100 cyo guca imikobeko ku matongo yose ashikana n'ayarenza amahegitari 2. Nagira rero kubashimira nkeze cyane mwebwe ba bepeyaye n'ababura amatari mwarabonye icyo cyo coalition ndakengurukire cyane mwadukoreye ikintu cy'akamaro ndetse n'abanyamahanga babonye bacyo barahamuka babonye ko twavuye hasi abarundi ijya amenaje bamwakoze muki ari mu ikomera amashi aho bukera tugaheze tusoromye ivy'impeshi tuzaca dukora urumva nariko ndaraba yuko muri kumuritegurira impeshi ndanezerewe ko mumbwiye ko ifumbire yamaze kuboneka. Ifumbire zose murazikira yari negurije muhame munanyene muyitwararike yuko ibaho niturina nemwe nituze tugere tunegurije sezo nimwe ize bice bigenda neza. Ndabakengurukiye rero ku byo mwakoze niteze rero ibiruta kabisa mwitwararike hamwe Burundi tuzobona twese yuko umunwa wose ufise ico ufungura kandi n'umufuko warosa amahera niho tuzoba turiko dukora neza. None rero ndabakengurukiye nongera ndabatera intege kandi turi kumwe twese birashoboka. Ashafasha dukure nyarenga
nk'iryo ririko rirareba nayo ngiyi kirakanda iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mashi inka imirima n'ibidukikije. bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndi umwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije.